Ibimenyetso bidasanzwe bitwereka kugaruka kwa Yesu igihe twumva amakuru y'intambara, igihe twumva impfu za giturumbuka zabo twakunda. Ibimenyetso bidasanzwe igihe uruhombo rwumvikana hose. Mbega ukuntu imiryango yuzuye amarira n'amaborogo, y'isi yacu nta gukeka yahindutse ikibanza c'isibaniro, amaraso araseseka buri munsi ntiworaba. Nshuti bavandimwe, naho twokwima amaso ngo ntiturebe aho isi iriko yerekeza, urugendo n'inzira isi iriko iracamwo biteye amakenga kandi biteye ubwoba. Mu vy'ukuri buragorovye, umwijima utanguye kuboneka, ibisasu vya kirimbuzi nivyo vyumvikana, imirindi y'abasirikare iruka ku rugamba yumvikana hose. Mu vy'ukuri igihe kiregereje, umwami wacu agiye kugaruka kugira ngo acungure abana biwe. Imana nitugwanire cane. Turabaramukije abavukanyi bacu, bashiki bacu rusangiye urugendo rwo kuja mw'ijuru, aho muherereye hose ubuntu n'amahoro biva kuri Data twese ibane namwe. Twongeye kunezezwa no kuronka akaryo nk'aka ko kubanka kugira ngo dusangirire hamwe ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri turishimye kandi turanezerewe no kubabona mwagendereye urugo rwacu. Uno munsi nka Nimurabe TV tuza kugurura kandi icumba c'ubuhanuzi ndetse n'ubutumwa bwiza, aho tukibandanya icigwa cacu c'urukurikirane gifise insanganyamatsiko ivuga ngo mbega ibimenyetso by'ibihe bitubwira iki? Nimurabe buragorovye twegereje mu rugo. Bavukanye, nta yindi nyishu dushobora kuronka dutanga kw'isi inzira duhanze amaso ritubaza aho tugeze, uretse kubona ko twegereje mu rugo kandi igihe kiri hafi. Imbere yuko tubandanya, ndabinginge duce bugufi imbere y'umwigisha mukuru ari we Yesu Kristo kugira ngo twiragize Imana. Dusenga Imana. Turagushimiye Data twese wo mw'ijuru kubera ko dukunda, mw'izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turakengurutse kandi karyo keza uturonkeje kwiga ijambo ryawe. Tugiye kumara akanya turiko twiga ijambo ryawe ryiza. Turaguhaye ikaze ngo uganze ivyimviro vyacu, uganze imitima yacu kugira ngo tuyoborwe ku masoko y'amazi y'ubugingo maze tubone gukira. Nuko duhezagire, uhezagirane na twebwe nariko twumviriza, tubone umugisha wawe biciye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amina. Amen. Mu by'ukuri turi mu gihe isi igaragaza ibimenyetso by'ibihe ku rugero ruteye ubwoba. Iyi si dutuyeho yuzuye ko intambara, yuzuye ko amarushwa, yuzuye ko isubiranyuma ry'ubutunzi, eka mbere hose humvikana inkuru z'uruhombo, ababuze ababo n'ibindi byinshi bitandukanye bidahumuriza imitima. Ibyo byose byerekana ko abana b'Imana bari ku rugabano bitegura kwambuka i Kanani. Ariko abavukanye, ntabwo ari inkuru ibabaje kuri twebwe abizera Yesu, ahubwo ni inkuru inejeje kuri twebwe kuko vuba gato tugiye kwambuka tugahabwa igihugu c'umugabane wacu. Imana nihabwe icubahiro. Icigwa c'uno munsi mu nkundire ndagere mu gitabo ca Zekariya igice ca 5. Turaza kuraba umurongo wa 5. Ndabinginge abo turi kumwe tujane muri Bibiliya kugira ngo ntihagire aho dusigana, kuko icigwa c'uno munsi kiza ko ari icigwa cihuta ariko kirasa ku ntego. Rino somo ritubwira ngo ivy'umugore ari mu citwa Efa, ivy'umugore ari mu citwa Efa. Maze umarayika twavugana yigira imbere arambarira ati, unamura amaso urabe kijya kije icarico. Ubu ni Zekariya ari mwiyerekwa, marayika yaraje aramubwira ngo unamura amaso kugira ngo ngire ico nkwereka. Abwirwa kunamura amaso kugira ngo arebe ico marayika amweretse. Ndabaza nti mbega ni giki? Arambarira ati, kijya n'ingero yitwa Efa ije, kandi ati ibyo nivyo bigabitanyo vyaho mu gihugu cose. Maze ngize ntya mbona umupfundikizo wacuzwe mw'isasu upfundurugwa, mbona umugore yicaye muri Efa imbere, ati uyu niwe bugarariji. Maze amunyikiza muri Efa imbere, akubitira ca cuma c'isasu ku munwa wayo. Maze nunamuye amaso mbona abagore babiri baje bakwebwa n'umuyaga mu mababa yabo, kandi bari bafise
ifise amababa nk'ay'agasoza. Baterura iyo efa bayicana mu kirere hagati y'isi n'ijuru. Imana nitugwanire cane. Zekariya ari mwiyerekwa, marayika amuhamagara ngo agire ico amwereka. Zekariya arabaza ngo mbega kiriya ni giki? Marayika aramubwira ngo iriya ni ingero yitwa efa, mugabo kandi ngo nibigabitanyo vyo mu gihugu cose. Zekariya abandanije areba abona muri efa umupfundikizo w'isasu upfundururwa. Uno mupfundikizo w'isasu werekana intambara, nta kindi ubura uretse kwerekana ko uno mugore afitaniye isano n'intambara zidasanzwe zagomba kwisukiranya muri ibyo bihe byabo. Umupfundikizo w'isasu umaze gupfundururwa, indani muri efa ahabona umugore yicayeyo, kandi ngo uwo mugore yari yitwa bugarariji. Nuko ngo haza abagore babiri bafise amababa nk'ay'agasoza, baraza baterura iyo efa bayicana mu kirere hagati y'isi n'ijuru. Bazomareka twavugana nirya efa bariya bayijanye hehe? 11 aranyishura ati bagiye kumwubakira inzu mu gihugu c'Ishinari, niyuzura azoshigwa iyo ahantu hiwe. Nimwakira ijambo ry'Imana, kandi Imana itugwanire cane. Mu by'ukuri yarabajije ati none kirya efa bayijanye, nibuke ko efa yari irimwo umugore, uwo mugore yitwa bugarariji. Iyo efa yari ipfundikijwe icuma gikozwe mw'isasu, iterurwa n'abagore babiri bafise amababa nk'ay'agasoza. Agasoza mukibuke mu gitabo c'Abalewi 11, igihe Imana yari kidondagura ibikoko bizira n'ibitazira, agasoza nako karashizwemwo. Byumvikana ngo nimba bano bagore barafise amababa nk'ay'agasoza, byerekana ko uko biri kose bari bahumanye. Umugore nta kindi agereranya uretse ishengero. Kuba ryari ishengero rihumanye, ryaje rigaterura ino efa irimo umugore yitwa bugarariji, byerekana ko bifise insiguro ndende, bifise insiguro ihambaye yimbitse mu bijanye n'Imana. Imana nitugwanire cane. Uno mugore ari muri efa araterurwa, arajanwa. Zekariya arabaza ngo mbega none uriya mugore ajanywe he? Mumarayika aramwishura ati bagiye kumwubakira inzu mu gihugu c'Ishinari, niyuzura azoshigwa iyo ahantu hiwe. Uno mugore rero ngo yarateruwe ajanye mu gihugu c'Ishinari. Aho mu gihugu c'Ishinari niwe yaragiye kubakirwa inzu yiwe. Mugabo kandi agenda ari mu citwa efa. Efa nayo ukaba ari umunzane canke se ingero abaheburayo bakoresha mu gupima ibintu byabo. Imana itugwanire cane. Ajanwa Ishinari, yubakirwayo inzu kugira ngo ahibere, kuko ngo ari ahantu yiwe. Imana nidufashe cane. None rero mu nkundire muri kano kanya gatonya dutemberane kandi tuzungurukane, turabire hamwe ingene uno mugore yaragiye kubakirwa inzu yiwe Ishinari. Aha niho twahereye dutangura kino gice ca mbere. Ni mu gitabo c'Itanguriro 11 ahavuga ngo Imana iyoberanya indimi z'abantu. Bibiliya yerekana ko abantu bo mw'isi bose barafise ururimi rumwe no kuvuga kumwe. Nuko ngo ariko baragenda bereka iburasirazuba, babona ikiyaya mu gihugu c'Ishinari bagereraho. Runo rubyaro rw'abantu, runo runganwe, nibo bantu bari biteguye kubakira wa mugore twabona inzu. Bagomba kuyubaka, bariko baragendagenda bagera mu kiyaya mu gihugu c'Ishinari, barahagomwa, batangura kwiyumvira ingene botangura igikorwa cabo. Bacavuga ngo baravugana bati ngo tubumbe amatafari tuyaturire neza. Nuko bakoresha amatafari mu gishingo c'amabuye na kaburimbi mu gishingo c'ubudongo. Runo runganwe rwakoze inama yo kubakira uriya mugore inyubako. Mugabo kandi bakora inama bonyene ubwabo, inama itari mw'Imana. Bavuganye hagati yabo ingene bagomba gukora kino gikorwa. Baravugana bati ingo tubumbe amatafari. Mwumve ukuntu Satani ayobya ivyiyumviro by'abantu. Mu kuyobya abantu igihe bikoresheje, yabahamagariye gusimbuza amabuye amatafari. Mu by'ukuri amabuye nico gikoresho gikomeye kandi kiramba gusumba ibindi. Mugabo bantu kubera ko barakoze inama
ingoma itari mw'Imana bimviye ko bakoresheje ubwenge, bakoresha amatafari mu gishingo c'amabuye. Ngubu buryo umuntu yahisemwo kuba mu Mana ariko akoresheje ubwenge bwiwe, afata ibitagira akamaro akabisimbuza iby'akamaro, ubuzima bwe bugafutana, urugendo rwe rw'ivyamwemu ntirukure, akaguma aho yarari, mbere benshi bagasubira inyuma bakabivamwo. Imana nitugwanire cane. Ngubwo buryo benshi birundurira mu kaborerwe n'ubusambanyi bakabisimbuza amaraso y'igiciro Kristo yadutangiye. Ngubwo buryo benshi biruka kwitunga ry'isi kurenza uko bitwara igikorwa c'Imana, bahiga ibyo bakabona kumenga nivyo vy'ingirakamaro kurenza isezerano Kristo yatanze ngo ngiye kubategurira hanyu kandi aho ndi niho muzoba. Igihe abantu bemeye kwiyobora no kwikoresha, mu by'ukuri ibintu byabo bigenda nabi. Bagomba kubakira uno mugore inzu, bakamubakira inzu mu gihugu c'Ishinari. Uno mugore ageranya ishengero ry'ikinyoma, ishengero ry'ikinyoma ryitwa bugarariji. Nawe mugore kandi aboneka mu gitabo c'Ivyeshero Yohana igice ca 17, aho tubona umugore yari yicaye ku gikoko gisa n'agahama. Uno mugore ntatandukane n'uriya mugore, kandi uwo mugore yagomba kubakirwa inzu yiwe, akayubakirwa mu gihugu c'Ishinari, akaba ariho yibera. Imana nitugwanire cane. Mugabo kandi uno mugore yari yugaraniye mu gikoresho citwa efa, wari umunzane w'abantu, n'urupimo rw'abantu, yagomba kwiberaho akahaguma. Intumbero n'imwe gusa, baravugana bati ngo twibakire igisagara n'umunara uzushikira ijuru, kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa, twoye gusabagira mw'isi yose. Imana nitugwanire cane. Bavukanye, intambara, imivurungano ndetse n'uguhemukirana bihari muri kino gihe cacu nta handi bikomoka uretse ku nyubako y'uno mugore yubakiwe inzu yiwe Ishinari. Uno mugore ukubakirwa inzu yiwe Ishinari byahinduye amateka y'ubuzima bw'umuntu kw'isi. Hano hari intango y'uguhemukirana kwa mbere, niho hari intango yo kwishira hejuru k'umuntu. Ariko kandi dufise ivyizigiro by'uko Yesu azoza agahangura ingoma zose zo kw'isi, akimika ingoma itazovaho kandi itazohangura. Nimwakire ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tugiye gutangura ikiribo kidasanzwe co kwiga igitabo ca Bibiliya dufatiye ku mateka. Tuzokwinjira turabe ubugarariji n'isubiranamwo tubona muri kino gihe cacu. Mu vy'ukuri isi yuzuyemwo intambara, biradutangaza cane kumva buri gihe haguma hari intambara. Mbega ibi vyakomotse nta handi vyakomotse uretse kuri ino nyubako. Ino nyubako yagizwe inkomoko ya mbere, ubwami bwa mbere bwatwaye isi muri kahise, hari mu myaka y'ibihumbi 2348, igihe ubwami bwa mbere bwa Buroni bwakomera. Bwari bufise icicaro gikuru hano muri kino kiyaya c'Ishinari. Buno bwami bwa mbere bwabaye intanguriro y'amateka adasanzwe y'urugendo rw'ubugarariji n'isubiranyuma ry'ivyamwemu bidasanzwe. Hano muri Babuloni abantu basenga igigwamana byinshi. Buno bwami bwaje gusimburwa n'ubwami bw'abana bakomoka kuri Yafeti mu myaka y'igihumbi n'amajana indwi gushika mu myaka y'igihumbi n'amajana 5. Buno bwami kandi nabwo bwagiye gusimburwa n'ubwami bw'abana bakomoka kuri Hamu, ubwami bwa Egiputa, aho bwatwaye isigaro mu myaka y'igihumbi n'amajana 5 gushika mu mwaka w'igihumbi n'amajana 2, buza gusimburwa n'ubwami bw'Abashuri bwagiye gutwara isigaro mu mwaka w'igihumbi n'amajana 2 gushika mu mwaka w'amajana 626, aho bwasimbuwe kandi n'ubwami bwa Buroni bwatwarwa n'umugabo witwa Nebukadinezari, ari nawe yatanguje urugendo rushasha rw'amateka y'umuntu. Isi yacu itanga urugendo rw'imvurungano rw'intambara kugeza igihe n'uno munsi twisanga isi kiri mu ntambara. Nta munsi worangira tutumvise intambara, abantu ntibabura ibyo bapfamira mu ntambara, impfu zumvikana hose. Mbega ukuntu isi yuzuye akajagari, mbega ukuntu amaraso aseseka buri munsi, mbega ukuntu twitegereza kure y'ibyo tugasanga abantu babandanya bapfa mu vyamwemu. Intambara ihambaye hagati y'iciza n'ikibirabandanya, ariko abarinzi b'Isiyoni barasinziriye, ntibabica n'ikanda ngo basaba ubufasha mvajuru bane nabo. Buno bwami Nebukadinezari yabutanguje ari ubwami bukomeye cyane bwa mbere bwa Buroni, ari nabwo bwami bwavuye buhangurwa n'ubwami bwa Mede na Peresi. Buno bwami bwa Mede na Peresi nabwo bwagiye guhangurwa n'ubwami bw'Abagiriki. Mu by'ukuri buno bwami butatu n'ubwami bwubatse amateka adasanzwe hano ku isi. Mugabo kandi bitwibagire ko buno bwami bwa Buroni arico gihugu cavuye gihindukamwo Irake. Abantu bize amateka y'isi murazi ko Irake cahoze ari igihugu gihambaye, ariko naco cisanze mu ntambara na
Amerika biba ngombwa ko gisubizwa hasi. Igihe uwagitanguje buno bwayi bwa Buroni yabwirwa kuko ngiye buzohangura ntiyabitahura, ariko Imana yari yaritegereje kure cane nyuma y'imyaka myinshi ibona Irake itsindwa na Amerika. Mu vy'ukuri ubwayi bwa Medi na Peresi buza guhangura ubwayi bwa Buroni, Bibiliya yerekana ko bwari ubwami bukomeye cane, bwari ubwami bukize kandi butunze. Ariko mbega ukuntu ubwayi bwa Medi na Peresi muri kino gihe arico gihugu ca Irani kiri mu ntambara zidasanzwe na Amerika, mu vy'ukuri bwarasubiye inyuma cane, vyerekana ko iterambere ry'ubuzima bw'umuntu ariko Yesu atarimwo, Imana itarimwo, biragera igihe bigahinduka, biragera igihe bigahindana. None rero urwanko hagati ya Medi na Peresi ndetse n'Ababuroni, hagati yabo n'Abisirayeli rwabuye hehe? Ni gute muri kino gihe kirangiza amateka y'isi tubona urwanko rw'umuranduranzuzi hagati ya bino bihugu bibiri, hagati y'Abisirayeli na Medi na Peresi? Bavukanye, turagomba kumenya ibihe duhagazemo, tukiga twisunze Kristo kugira ngo atwereke inkomezi n'ibikoresho twokoresha ngo dutsinde runo rugamba ruheruka. Imana ntihabwe icubahiro cane. Mu cigwa kizokurikira tuzotangura turabira hamwe ibijanye n'ubuhanuzi bw'ubwami buhambaye bwagiye butwara isi, tubihuze n'ibihugu bikomakomeye cane bihari muri kino gihe nka Isilayeli, Irani, Irake na Amerika, duheze tuyifatire ko mu kureba ibimenyetso by'ibihe uburyo bidusatira kandi bikadusatirana intambwe ndende. Reka Imana ishishikare kwana namwe kandi bahezagire biciye mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Turagushimiye Data twese wo mwijuru kwera kudukunda, mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turakengurutse ukuntu wabanye natwe, turakengurutse ukuntu dukunda, kuko watwemereye ko tugera muri kano kanya tugihumeka. Mwami ntuhabwe icubahiro, ubandanye utuburira kandi uzindurwa no kutuburira. Turagusabye ngo woroshe imitima yacu, utwereke inzira dukwiye kujana maze ngo dukire, kandi utwugurure amaso turebe, hama tumeze tubone ibimenyetso by'uburyo bidusatiriye. Nyagasani uzobigize neza. Shishikara guhezagira abantu bose babana natwe, shishikara guhezagira kino gikorwa, urushize guhezagira imitima yacu biciye mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisavyemo, amen.